ijambo ry'Imana Eklezia dutegekanirije uno munsi riraduhamagarira kwivako kugira ngo ikenguruke mu vy'Imana yaduhaye duhereze Imana maze n'abatumwa uko tutakuvyumva mu gisoma ca mbere baronke inguvu zo kudushikiriza ivyiza vy'Imana. Eliya akabwira umupfakazi ati karya gafu gakenya genda ugacumbe kandi ntubanze kwiha wewe ahubwo banze unzanire jewe. Mu nkuru nziza Yesu agashima umupfakazi yatanze utwo mutunze kandi akagira ati yarushije n'abo batunze, kuvuga gutanga ikivuye ku mutima mwiza. Ibyo rero kenshi byakabitugora. Rero ngaho twigaye ibicumuro byacu n'umutima huje tubwire ku Mana arakanira byose. Imana byose tugira ikigongwe niyamara kuturekurira ibicumuro byacu izosuzuma ubuzima.
Mana ushobora byose kandi munyakigongwe, tugirira imbabazi tugize ibitugeramiye byose kugira ngo dutekane ku mutima no ku mubiri, dushobore gukurikira ibyaha batacu twinona. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe mukama wacu, Imana musange ubuzima n'ikomanga n'umutima mweranda uno mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cya mbere cy'abantu. Muri iyo minsi umuhanuzi Eliya yafashe inzira ija i Serepta. Agishika ku irembo ry'igisagara, agize atyo abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati, ntabara urabe icyo nzaniramo utuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara ati, urantabara uzanire utwo notamira. Wa mugore aramushira ati, ndakurahiye Imana nzima ko ataco mfise cyo kurya atari agafu kari ku rushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu gakarabo. Mbere umbwira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende muhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhere. Eliya aramwishura ati, ntutinye, genda ubwire nk'uko uvuze, mugabo ubanze ucumbureko gatoya ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira we n'umwana wawe, kuko ariko umugabo Imana ya Isirayeli avuze ngo, muri ako gaseke ifu ntizokwigera ihera, no muri ako gakarabo amavuta ntazokama, gushika umunsi umukama azorekurira imvura ku isi. Gushika umunsi nuko rero aragenda agira nk'uko Eliya yavuze, kandi uwo
kwicara ku ntebe z'imbere mu masinagoga, kwitanganiza imbere mu batumire, bakongera bakanywa utuntu tw'abapfakazi, bakivugisha ibisabisho birebire, urubanza bazocirwa n'agahambaye. Hanyuma umunsi umwe Yesu yicara imbere y'ishinguriro ry'ituro y'isengero, araba ishengero ritereramo ifeza, abakungu benshi batereramo menshi. Haza umupfakazi w'umururwa atereramo ikuta n'isenge. Buno nyene Yesu akebura abigishwa biwe ati, arababarira ati, n'ukuri ndabibabwiye, urya mupfakazi yabarushije bose. Abandi bose bashinzemo umusesekano, ariko we yakoze mu bworo bwiwe, yatanze itunga ryiwe ryose, itari kumutunga byose. Dushemeze ijambo ry'Imana. Uwumvirije ijambo ry'Imana twategekanirijwe yoshobora gukura mu ijambo rigenderwako, aho yogira ati, natwe abakristu twitange twisunze urukundo kugira ngo duhimbare Imana. Kuno munsi Dominika ya 32 yo mu mwaka usanzwe pe, tuje imbere y'Umukama ngo duhazwe ijambo ryiwe n'imfungurwa nyeranda y'Ukaristiya. Turabizi Yesu yaratwitangiye ngo dukure dushikire igihagararo c'abantu babushitse, c'abana b'Imana. Nico gituma uno munsi twumvise ingene ahayagiza uyu mupfakazi mu nkuru nziza. Umupfakazi yahereje Imana icomutunze. Yesu ati, urya yabarushije bose. Erega buri utanganye umutima mwiza, Imana ntibura kumushima, naho tuboba duke cane. Ariko muri byose tumenye ko ari Yesu yasumbije abandi kwitanga, kuko we ntacyo yisigarije. Mu gisoma ca mbere no mu nkuru nziza twumvise uruhara aba bakenyezi b'abapfakazi bagira mu kunganira abahanuzi no mu guhereza Imana n'umutima wabo wose. Umupfakazi mu gisoma ca mbere ngo yari asigaje agafu gake cane, maze umuhanuzi Eliya muri ya minsi yari yahunze Jezabeli mwamikazi, kubera ca gihe yamaramaza abahanuzi ba Baali. Uno mwamikazi rero yasenye ibigirwamana, bonako nawe amaramaye ati, utetereze umuntu mukuru nkani, agomba rero kumwica. Eliya acarayanyaga, kandi cyari igihe cy'inzara. Uyu Eliya nyene niwe yari yavuze ati, kubw'ijambo ry'Imana imyaka 3 izoshira atamaze imvura rikorotse hasi. Icyo gituma rero wumva hari inzara. Mugabo ingekora umugani aho bagira bati, Imana iguteza inzara ikakwereka Usumira.
niko bimeze. Umugambi w'Imana uca muri byinshi, mugabo ukuboko kw'Imana ko kuguma gukomeye. Ariko twibaze mbega kugira ngo uyu muhanuzi Eliya arinda acumbera kuri uyu mupfakazi byagenze gute? Vyotwigisha iki natwe? Twanavyumvise kandi turabizi, burya ntihari habuze n'abandi bantu bafise utwo bibikiye kandi tutari duke. Imvo ya mbere rero twoshobora gutora twisanga nyene mu vyo Yesu yigisha, tukamenya ko ari umutima mweranda yobora ekleziya, ni mutima mweranda yobora abatumwa. Kumwe yabwira Filipo akamuhindukira ati hariya ntujeyo, mutima mweranda asanga yamurungitse ahandi mu bindi bisagara. Yesu nabagira ati muratumbera ahantu mwihweje mwitondeye, ntimudopfe kwinjira hano hose. None rero umupfakazi naho ataratunze yarafise umutima wugurutse wemera, yarafise umutima nk'umwe wa Lidiya twumva yatsindikiriye abatumwa kugumiwe. Ikatuma tuvuga tuti Eliya yatumbereye nyaho. Icyo gituma bavuga ngo bicerekeranira bangana. Mu gihe rero Eliya yatumbereye umupfakazi ati banza ugende ucumbere jewe, kandi umukama niko avuze. Turumva yuko rero yari yishimikije uwamutumye, akagira ati warinda nkura mu minwe y'uwagomba kunyica, niwatonganirwa no kuntumbereza hari indya zabanje akazigwiza. Kumwe Yesu yahendagiye bikwira, kumwe natwe tuzi ko gutanga n'umutima mwiza, utidoga utirata wahingukanya tuyacwaca yambaye wahingura ugenda tumuhaye umugaburane wewe kugaragara ukagenda kaguhaye. Oya nawe no Imana idusaba kwigisha bugufi, erega nawe kubindi bitanga no kuba bihabwa Imana. Gutanga rero bitana imigisha. Gutanga urongera gushigikira uwatowe n'Imana ho birengeje kure, kuko bituma uronka impera y'abahanuzi. Niryo jambo Yesu yatubwiye ngo n'uwuzoba igikombe c'amazi kubera muri abatu banje azoronka impera y'abatumwa. Kumva rero uyu mupfakazi yotubera akarorero. Hariho n'uwundi wo mu nkuru nziza Yesu yatanguye kwigisha, abwira abantu bakebura abigishwa biwe, ukuvuga ishengero ryari ngaho, ati muritondera abigisha n'abafarisayo. Kandi yabavuze mugabo kandi abo bose arabatunga urutoki, ati koko n'abantu barondera kwishira heza, kuja ku bibanza vy'imbere, kwambara ibiremvye. Kwambara ibiremvye ntizabigorane na kare, ntawoza ku ngoro y'Imana yambaye ibishambara. Uraba akarya keza keza kugira ngo umukama nyene umushemeze n'abo muri kumwe batabangamiwe. Nuko uho batwigisha gukaraba, abantu bakaraba neza, uwaje wiyemeje neza. Ivyo mu ngoro y'Imana nyene naho gusonerwa ivyo n'ivyiza, kandi ntawo bihora abantu babigisha. Yesu mugabo yavuze akantu ngo naho bambara ibirenze ngo badatinya kurya abapfakazi no kubarenganya. Rero niho hari ingorane, ngo bavuge ibisabisho birebire. Mwagendanye mwaje guheza amashikano ivuga ngo nimweke ahanya kusa. Mugabo umuntu wese yenyereza inyuma y'ibisabisho umunsi wose
naho yogira agasengero mu nzu yiwe mugabo arenganya abandi. Ni bimwe umuhanuzi Inzara agira ati muramena amatwi naho mutanga amashikanwa araboze n'amatungo yanyu araboze kubera akarenganyo. Imana ntishima akarenganyo. Yesu rero ahejeje gutanga iyo nyigisho yo kugabisha abigishwa biwe, kuko natwe atugabisha ati mw'abakristo mwe bamureka kwifata nk'ibihwije, isi yarahindutse, namwe ntibaze barisunga ukwemera kwanyu ngo bagire ngo bajane ibijuju ngo nta vy'isi bazi. Reka turi mw'isi no kubimenya. Aca rero abona umupfakazi atanze agasenge kamwe n'ikuta, ni k'agaceri nyene, akantu busabusa, mu gihe abatunzi bashiramwo umusesekara. Ati urya yabarushije bose. Yabarushije iki? Ntiyabarushije amafaranga kuko yashizemo duke cyane, ahubwo bose bamurushije kuko batanze menshi kuri ubwo. Mugabo icyo yabarushije ni iki? Yatanze ivyomutunze vyose, ni ukuvuga yatanganye umutima wiwe wose, ni ukuvuga yihevye nka kwa kundi n'abamupfakazi wo mu gisoma ca mbere yagira ati yemwe akajya agafuka asigaye ahubwo tugire tuje kugacunga n'umwana wanje duce twihwerera, ni ukuvuga nta gisigaye. None n'abavukanye babisigura ko niyo wotanga kari gasigaye mugabo kagatangana umutima mwiza kubw'injiri, iyo Mana izobigwiza. Yesu rero ati yatanze utwo yari afise twose, ati yatanze icomutunze mu gihe abandi bashiramo umusesekara. Rero nobwira ndi muri iyi minsi ikadata uzotanga n'uwo musesekara kugira ngo haboneke ibikoresho byo gutunganya neza ingoro y'Imana, kugira ngo haboneke ibyo abasaserdoti bakeneye kugira ngo baze kuduha amasakaramentu, kugira ngo haboneke ibibungabunga ibikoresho byo mu isengero. Ikadata n'uwo musesekara Imana izowumuhezagirira. Erega hari igihe tuza hageze ko duhereza ukarobanura ka kanoti kaboreye hariya katabuze unuko gashokomanga, kandi inoti nziza uzishize hariya utubaho no utumbereza ko aho ziri. Oya nawe erega burya ibyo dufise byose twabihawe n'Imana. None rero tuze turisuzuma. Imana ishaka ko dutangana umutima mwiza, tugasobanura igikwiye iteka ryayo. Umuhanuzi Eliya kubera rero yategera ko atakindi kimurazishinga atari kuvugira Imana, yarategera kandi ko iyo Mana itora kumuhica akeneye, kandi yarumva ko Imana yamukuye kure. Iyo Mana rero ishobora n'ubundi kubandanya imufasha gutera intambwe. Erega rero bavukanye uku kwitanga turiko turavuga burya kutwerekereza kuri Yesu Kristu, kuko niwe yitanze akadukiza igicumuro kandi akabohora imitima y'abantu bose. Nicyo gituma kuza kuri iyi si yagize ati amashikanwa y'ibimasa y'amaraso n'ibindi wabishimye, ariko wateguriye umubiri, ndaje nkore icyo ushaka. Nivyo rero ibaruwa yandikiwe Abahebereye yatwibukije. Yaritanze gushika no gukama kanyuma, kandi yaratsinze urupfu. Na twebwe rero niwe dukwiye kwisunga, kuko niwe karorero kacu. None rero bavukanye, natwe tuze turisuzuma, kuko
ivyo dutanga tuba twabihawe n'Imana, niyo soko ry'ibyiza byose. Iyo hageze rero gushikana iyo Mana ntitwotinya naho ubukene buhari na wa mupfakazi yarakennye. Imana hagibona vyose iratubona. Nta kumwe rero kwa wa mupfakazi yashimisha Yesu kuko yatanze utwo muzuzi. Natwe duhamagariwe gutora mu vyiza twahawe n'Imana, tugaheza tugakenguruka. Aho niho hava wa mutima na bwa buryo bwo gusabikanya, aboro bakaronka, abapfakazi n'imfuvyi bakaronka, maze bakagira bati erega Imana ni nziza. Ntawovuga ngo Imana ni nziza ari mu muryango abandi barabahaze nawe acuritse uwavomye. Erega Imana ica mu bimenyetso biboneka. Iyo rero turi mu nkuka ya misa tukumva aya majambo ngo Yesu yagize ati akire mute mwese, akire munywe mwese, natwe tube twibaza tuti mbega ko Yesu yitanze tukaba turaba Kristo, tweko urugero rwacu rwo kwitanga ngo abantu benshi bakire nuruhe. None rero ko Yesu ari akarorero kacu mu kwitanga kubera urukundo, tuze turasaba Imana ngo ntitwimanuze. Dusabe kandi Mukama twongereze umwizero tumufiseko kugira ngo ibanga ry'ukwemera n'urukundo biserukire mu bikorwa, kugira ngo umwe wese yumve ko ikigongo cy'Imana kimusagirije. Ese Bikira Mariya umugabekazi w'abemera Imana yodufasha tukagira umutima wagutse wa Yesu Kristo, kugira ngo rero twishushanyije nawe mu twigoro dutandukanye dutambuke dushingura tugana umugambi w'ijuru, kuko duhagarikiwe na Yesu Kristo we ari muzima ubu no mu myaka yose. Turavuge turagatwemera kwacu. Nemera Imana n'ubwenge, bene wacu mudushyira hamwe twese dutakambira Umukama araza abantu amahoro ku isi kandi azaba ubwiza mu ijuru. Yeah.
yawe ngo tugushikanire umuryango wa Ekleziya Gatolika watugabiye. Kunda rero tuguhereze abo wawushinze ngo bawurongore: Papa, abepiskopi, abasaserdoti n'abandi bose bamwunganira. Bamurikire n'umucamutima mweranda, gutyo bashobore kugwiza hose inkuru nziza yawe. Twumvire Mukama. Mana y'urukundo, ni wewe waremye ibihugu byose byo ku isi. Turagutuye abo washinze kuyobora abandi. Nubahunde umutima wawe mweranda, abamurikire mu gutwara kwabo. Bisunge mu kamacurubanza mahazwa, agakura mu ngori ababoshwe n'abashonje ku mutima no ku mubiri, akabagaburira. Gutyo abatwarwa n'abatwara babane mu mahoro no mu kanyamuneza. Twumvire Mukama. Dawe utunganya byose, turakweretse abantu bose bari mu ngorane zitandukanye bafite isi yose: abarwaye, abashonje ku mutima no ku mubiri, imfubyi, abapfakazi n'abapfakare, eka abo bose batagira amikoro imbere n'inyuma. Bakomeze na mutima wawe, ntibihebure, babeho bamaze amaso yawe Mukama, utanga byose udatandukanije. Twumvire Mukama. Mana y'ubwiza bwose, natwe wateye iteka tukaza hano mu ngoro yawe mweranda, turagukengurukiye ku ijambo ry'ubuzima tuyangiye. Turagusavye utwame hafi, turugendere mu kubungabunga abandi no mu kubaharira keza batarakumenya, kugira bagabure agatima ko gusenga. Gutyo ubunazwa bwawe bugire hose no muri byose. Twumvire Mukama. Mukama Mana yacu, wewe bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Ekleziya ikwambaza n'urukundo rukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubisabishije Yesu Kristo Umukama wacu. ubonaho umwanya yuko dutanga amashikanwa, ariko tubanze dutumirire ingendanyi dutanga amashikanwa yacu.
twubakanye kugira ngo ishikanwa ryanje ryo rwanyu ishimwe n'Imana Data mushobora byose. Turakusanze Mukama n'urabe ryiza imperezo batuguhereje, maze ibyo turangura mu kwimbaza ukubabara k'umwana wawe tubikurikire n'umutima wacu wose, tubigusabishije turi Mukama wacu.
awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutanga ku bwanyu. Bamaze gufungura kwa kundi afata ikarisi yongera kukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese, iyi karisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu bwa benshi bafite ibicumuro, ivyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana bamenye kwemera n'agatangaza. Rero mukamazi gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukagereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiro, twanakenguruka ko dutekeye kabiri kurengera imbere yawe dushikane Inkuka. Turatakamba dushyiritse mu mutima mweranda dukoranirize hamwe umutima umwe usangiye kumubiri n'amaraso ya Kristo. Kandi kama Eklezia muri Kristo yose yuzuye mu rukundo, yuko umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Bevazi nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Bibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye biziwe kuzuka muri Inkuka ya misa dusabiye Juvenal Rwasa, Belen Charmel Manirakiza, Marie Sienne Buringa, Emmanuel Ndikumana, Willy Habonimana, Bautista Nibirangije, Rosette Atungimana, n'imitima y'Inkuka. Nabo bose bamaze gusezera isi, bakiri iwabo bamenye umuco n'inazwa bwawe. Natwebwe tubitakamiye twese tugire ikigongwe, tudasanzwe n'ubuzima budahera twamaze naza, turi kumwe na Mariya Muhimbaza nyina w'Imana, na Yosefu umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatari bawe. Tubisabishije Yesu Kristo umukama wacu. Ukiriwe hamwe nawe muri wenyine, nuteka byo gusengwa, Mana Data ushobora byose, hamwe n'umutima mutagatifu, wongere unahazwe imyaka yose. Kuko twabwirishijwe n'umukama kandi akadutegereza kuba uteguye ati dawe wakoze mu ijuru. Mukama turakuzanira udukiza kabi kose, utabaza amahoro muri iyi si turimo, maze utugirire impuhwe wawe ukigira igicumuro, kandi witekane utagira inkomanzi. Turindire impuhwe kw'ijuru n'ibikira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.
twese twahinduwe n'ingabire nyeranda turagukengurukiye mukama twamaze imbabazi dufitiye kugira ngo kubwa mutima wawe tubamo inema yo gusigamira ifatanye n'itwebwe twinjiwemo n'ubukomezi bwo mu ijuru tubigusabishije turi umukama wacu
Ernest Sabino